gahugu keza sagwa mahoro mubawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika abansi bawe bakanibona waratemvye niwatembagaye iyakuremye irakubona. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aranutse ava mu rugendo rwari rwamushikanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, akaba yari yagiye mu rugendo rusanzwe mu ntumbero y'amabanga asanzwe ajejwe nk'usanzwe akurikirana hagufi ishigwa mu ngiro y'amasezerano y'ubumwe bwa Afrika yerekeye amahoro, umutekano, imigenderanire muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo be no mu karere. Muri urwo rugendo yarashoboye kubonana n'indongozi z'ico gihugu na cane cane nyiricubahiro umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, akaba ari nawe mbere yari yakoreye mu Ngata mu kwezi kwa gatanu guheze, aho yashikirizwa amabanga yo gukurikiranira hagufi ishigwa mu ngiro y'ayo masezerano. Barabonanye kandi n'usanzwe atunganya ibikorwa vyo gushira mu ngiro y'ayo masezerano mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibiganiro yagize muri urwo rugendo nabo nizo ndongozi zose yarafise intumbero yo kumenya ido nido ingene aya masezerano yako rashigwa mu ngiro, ariko no kurabira hamwe icokogwa kugira ngo ibihugu vyamaze gushaka umukono kuri ayo masezerano bigira uruhara ruboneka rugaragara, eka bize birashikiriza n'icegeranyo c'ivyo biriko birarangura, kuko vyiyemeje guharanira amahoro n'umutekano muri ico gihugu beno mu karere. Aho twamenyesha yuko ayo masezerano amaze gutegwa ku mukono n'ibihugu 14 vyo mu karere k'ibiyaga binini, kandi bigashigikirwa n'amashirahamwe mpuzamakungu harimwo ishirahamwe mpuzamakungu ONU, ubumwe bwa Afrika, umuryango w'ibihugu vy'ibiyaga binini, eka ni n'umuryango w'ibihugu ukurikirana ivy'iterambere mu gace k'uburaruko SADC. Ivyavuye mu biganiro yagize muri urwo rugendo, nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe azoheza abishikirize mu nama iriko irategurwa izohuza abakuru b'ibihugu n'amareta ari mu shirahamwe yunze ubumwe bwa Afrika. Iyo nayo ikaba itegekanijwe vuba cane ku magenekerezo ya 17 na 18 ya kuno kwezi, kugira ngo n'ibindi bihugu vya Afrika bishobore kuyashigikira, kuko nkuko basokuru bayamaze wanka kuzimya urugo rw'umubanyi uca ugwawe rugashikirwa.